Je nitwa Nzitonda Steve Berger niyo mazina yanje. Ego bon, mu buzima bwanje ndi umu cuisinier pâtissier, ni ukuvuga ko nkora ibintu vyo gufungura, vyo kugaburira abantu, kuvuga vyerekeye cuisine n'ivyerekeye pâtisserie. Ni ibintu vyanjemwo nkiri muto gose. Ndibuka ko niga mu mashuri mato mato nahora ntegura utugato muhira duto atari ibi vyo kudandaza mugabo ibi vyo kunezereza muhira. Bon, ivyo sinari bwabikore ku buryo buhanitse mugabo byari bisanzwe. Novuga ko ni ivyo kuva kera, ni ibintu nakuranye, nshobora no kuba narakuye ku muvyeyi wanje. Mfise umuvyeyi akunda guteka cane. Nukuri nta mutahe w'amahera menshi natanguranye, nta n'uwanshigikiye novuga ngo yaranshigikiye muri ico gikorwa. Ni ibintu natanguye buke buke. Ndibuka ndose commande nahora ngurana amahera, ico ndacibuka, nahora ngurana amafaranga hama nkakora iyo commande yanje, hama nkaza ndabika gutyo buke buke. Novuga ko atamutahe munini nakoresheje umutahe w'amaboko yanje. Bon, intambamyi nahuye nazo ni nk'ivyo vyerekeye kutagira umutahe w'amafaranga. Hariho n'igihe washobora no kubura n'uwo usaba ayo mafaranga, hama ugasanga hariho ibiguciza. Ahanini nizo ntambamyi natanguranye nazo, no kubura ibikoresho bikwiye kugira ngo ukore ivyo ubwirizwa gukora. Ahanini nizo ntambamyi nkuru naronse ngitangura. Icanyoroheye cane, icatumye vyoroha, novuga ko arico nokwita patience. No kuvuga ko nagerageje kwiga kugenda buke buke mu vyo ndiko ndakora, ntashaka kugenda ndiruka ku muvuduko munini, kubera nagira nti nta buryo mfise bunini, ntegerezwa kwiga kugira patience, ntegerezwa kwiga kugenda buhoro buhoro. Ico nico kintu novuga gikunda kugora benshi, canyoroheye nize kugira patience. Ubwa mbere ingorane urwaruka dukunda guhura nago kuvyerekeye impano dufise, novuga ko ingorane ya mbere ni kutiyemera. Hama kenshi turakunda guhura n'imitego cane cane y'abadukurira, y'abavyeyi. Abavyeyi babona impano zimwe zimwe zacu ko zitabereye kuja ahabona. Hariho nk'aba baririmba, ukabona ko umwana wawe atoririmba kubera peut-être uri docteur canke uri kindi. Ukabona ko umwana wawe atoteka, atofata isafuriya kubera uri ikintu iki canke kiriya. Nobwira urwaruka rero ko bogerageza kuva muri ivyo bintu, bakagerageza gusigurira ababakurira ko impano y'umuntu ishobora kumutunga, ikamugira ikintu kinini, akaba umuntu afise influence haba mu kibano ndetse no mu gihugu. Turafise uburorero bwinshi bw'abantu no mu bindi bihugu bafise influence, abantu bazwi cane bavuye mu mpano izi ntonto abantu basuzugura. Ahanini akazi kanje kose karandyohera cane gose, ariko ikindyohera gusumba nuko ntanga service nziza. Nahaye service nziza umuntu, ndumva ko ndyohewe. Ni ukuvuga ngo abakiriya banje baryohewe, niwo munezero wanje. Aho nifuza kugera, novuga ko sinibaza ko nohavuga uno munsi ngo ahantu nibona ni sinzi ingene nogusigurira, nibona ahantu kure gose.
nibona mu myaka iza ahantu nko mu kizu nk'iki nkoreramwo cose kirimwo amasitande y'ivyo nkora, umuntu ashobora guca hirya no hino agatora ico yifuza atangorane. Nta na rimwe nigera ntegura ingene mpava ngira dekoro ya gato, kiretse ari uwambwiye ati nshaka imeze gutya. Ariko benshi abo tumenyeranye, abakiriya banje bakunda kugira amakomande, benshi ntibarinda kumbwira. Ni ukuvuga ngo bivana n'ingene ndi inspire uyo munsi gukora. Kenshi gato menya ingene ndayisiga ndayishitse imbere, si ibintu mbana novuga ngo mba nateguye canke naravye aha canke hariya. Yego ndubatse mfise n'umwana umwe, benshi barabizi. Kenshi urabona gushimisha abantu biragoye, abantu benshi biragoye. Hari abakubwira ko hatarimwo isukari ikwiye, hari abakubwira ko gato itarikanye, hari abakubwira ko vyatevye, kandi navyo bihora bishika. Hari igihe bishika ubona ivyuma ntibisezerana, ugasanga icuma cagenze uko gishaka nyene, ugasanga vyatevye. Ahanini nibaza ko ari ivyo. Je kenshi ndabikunda kuko niyo batambwiye birambabaza, kuko bituma wameliora. Ni ukuvuga ngo serivisi wahora ubaha aho itagenze neza uca ugerageza kwiga ejo ntibizosubire. Nk'ubu nk'akarorero bakubwiye ko twatwaye gato idakanye, uca uraba igituma yagiye idakanye. Namba ari umuyaga nkuba wabaye muke, namba ari firigo itari icometse, ukagerageza kubitorera inyishu ku buryo ikindi gihe bitazosubira. Nkorera muri ville, hepfo yo kwa Ndadaye, aho bita kwa Ndadaye, hepfo yo kwa Ndadaye. Umanutse gatoyi hariho inzu hejuru yanditseko Hera, hariho na restaurant kwibarabara. Nkorera indani, bureau numero 15. Nitwa Niyokwizera Edmond, nsanzwe nkora ibijanye n'ivy'amagato no gukinjika. Ko twahuye narakoze mu maresitora atandukanye, hanyuma ubu Steve turahura, duhuye arampa akazi. Maze kumpa akazi arambaza ati none wewe ushoboye iki? Ndamubwira ivyo nari nshoboye. Ico gihe je nari nshoboye ivyo gukinjika, ivy'amagato ntavyo nari nshoboye. Aravuga ati reka rero ndakwereke ingene ushobora nawe gutera intambwe. Hanyuma aranyereka ingene utangwa gukora ivy'agato. Yego cane ndabiryohererewe kuko je karantunze n'umuryango wanje.